Ako kaba kanyamuneza k'abakristu b'ishengero CCCR Christian Church Community for Reconciliation ku cicaro gikuru kiri mu ntara ya Bujumbura komini Sare ku mutumba Kibuye aho kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 13 Gitugutu umwaka wa 2024 baramukanya amasengesho n'abashitsi bava mu karere ko hagati y'igihugu hamwe n'abandi bava mu mahanga. Jean-Marie Vianney Nshimirimana arongoye urwego rujeje gutatura amatati muri iryo shengero aratubwira neza intumbero y'amasengesho y'uwo munsi. Uyu munsi twari dusanzwe dufise igikorwa cakoranije abakristu hamwe n'abarongozi bose basanzwe barangurira ubutumwa mu ishengero CCC ariko mu gace ko hagati igihugu twari rero dukoraniye hano aha nyene aho ishengero ryavukiye kugira ngo dukore igikorwa cyo kongera gusenga kuko hanini rino shengero ryahamagariwe gusengera amahanga, gusengera igihugu, gusengera umuvyuro, ubumwe bw'igihugu, bumwe mu bantu. Rero kuri uyu munsi turi kumwe n'abashitsi abavuye mu Bufaransa, abavuye muri Angola, twese turi hamwe katubereye akaryo keza ko kongera kugaruka ku mahame akomeye araba amatanguriro ya rino shengero kugira ngo twiyibutse cane umurongo ngenderwa ko wa rino shengero ko twebwe turi hamagarirwa kwingingira Abarundi, kwingingira guteramira Abarundi n'Uburundi n'amahanga kuko kino gihugu Imana igifise kwa amasezerano gutyo rero ayo masezerano ntashobora gusohora igihe tutabaye maso. Hariho uruhara rwacu dutegerezwa kubibera maso kandi tukabikorera kugira ngo bishike. Iyo rero niyo ari intumbero nyamukuru yatumye dukoranira hano kuri uyu musozi kuri uyu munsi. Muri kino gihe indongozi z'igihugu zarashize imbere imbono idasanzwe ifatira ku mwaka w'ibihumbi 2040 gushika ku mwaka w'ibihumbi 2060. Iyo ntumbero rero Abarundi kugira tuyishikeko hari uruhara rw'umurundi wese kugira ngo dushobore kuyishikako. Gutyo rero kimwe mu bidufasha nuko twese nkuko twabyize mu ijambo ry'Imana dutegerezwa guhindura imyiyumvirire dufatiye ku byo tubona. Ivyo tubona navyo nukungena igihugu kiri n'ubukene dufise mu bisata bitandukanye, tumaze kubibona tukabizirikana. Ivyo rero bica bidutera ubwa mbere nk'abakozi b'Imana gusenga, ubugira kabiri gushirako tugakora tukagira umuvuvu udasanzwe mu gushira mu ngiro ibikorwa bituganisha kuri iyo mbono y'igihugu. Gutyo nta nkeka dusenze kandi tugakora burya turi kumwe n'Imana iyo ntumbero tuzoyishikako. Muri aya masengesho Profete Joao Senge Mbumba ava muri Angola yahamagariye Abarundi n'Abanyafrika gushinga amahinguriro no kwitaho igisata c'ubutare maze bateze imbere aho babaye. Yanabahamagariye kubona kugira ngo bavumbure ico Imana yabasizemwo. Kubwiwe kandi arabona ko igihugu gitekanye akemera dakekeranya ko ikiganza c'Imana kiri ku Burundi. Pastor Frank Pekasten ava Ipari mu gihugu c'Ubufaransa yamenyesheje ko anezerejwe no kuba mu Burundi, igihugu ciza nka Edeni gifise amazi meza hamwe n'ibendera ririmwo ubuhanuzi uravye uko ryubatswe. Nayo kuvyerekeye imbonakazoza y'igihugu cyo Burundi asaba Abarundi kugira ubumwe, ibindi bizikora bavuye hasi bagakora. Na karengo umutahe wa mbere bafise n'abantu bafise imyaka yo gukora hamwe n'ubutunzi kama bafise kuri yisi y'u Burundi aho yayigereranije na Edeni. Agasaba Abarundi guteza imbere uburimyi bahingure ibivamwo gutyo babe ikigega c'isi. Wamenya ko ayo masengesho ategekanijwe no kuri uw'Imana igenekerezo rya 20 Gitugutu umwaka wa 2024 ku Buterere ku Kiyange Avenue Bumwe mu gisagara ca Bujumbura. Radio